Inama nkenguzamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko rigenga igipolisi kw'igenekerezo rya 12 gitugutu no mwaka mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'urwo rwego Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, Commissaire de Police Gervais Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yamesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa ije gukosora udukosa n'utunenge tubibonekeza mu itegeko risanzwe rihari. Yasiguriye abakenguzamateka kwizanya akarusho kazotuma urwego rw'igipolisi c'u Burundi gikora neza, congere kerebukire kubungabunga amahoro n'umutekano, kuko buri gisata cahawe igikorwa gitegerezwa kurangura kuburyo atabaza usubira guhurira ku gikorwa kimwe. Muri kino gihe igipolisi c'u Burundi kigengwa n'ibwirizwa nimero 1 agakwega ubusa gatatu ryo kuwa 20 Ruhuhuma 2017 rigenga ubutumwa intunganyo abagize igipolisi c'u Burundi hamwe n'ingene gikora. Kuva iri tegeko rijaho kuwa 20 Ruhuhuma 2017 haragaragaye ko hari ibiburamwo amakosa kubijanye n'idonido n'inyandiko ndetse no kwitiranya ubuzi bubangabanganywe. Ikindi naco ibisata bimwe bimwe ntivyari mu bibanza bibereye ukurikije ubutumwa bijejwe. Kugira ngo igipolisi c'u Burundi kirangure neza gusumba imirimo yaco kandi ubuzi bw'igipolisi butunganywe neza, twasanze ko ari ngombwa ko utwo tunenge twose twavuzwe dukosorwa mu ntumbero y'indinganizo nshasha y'igipolisi c'u Burundi ibereye no kurangura neza ubutumwa kijejwe atakujuragirika no kwitiranya ibintu. Igipolisi c'u Burundi gitwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Muti none bikuru mu vyahindutse nibihe? Ikigabane ca 4 c'igice ca 2 kivuga ibijanye n'inyigisho carakuweho, gikugwaho kubera ni mu gihe ico gisata c'inyigisho mu gipolisi c'u Burundi kiraba impande zose z'igipolisi c'u Burundi. Abapolisi bose bategerezwa kuronswa inyigisho zibanze, inyigisho zo kwinagura zihabwa abapolisi bari ku kazi n'inyigisho zijanye n'umwuga bivanye n'igisata umupolisi wese akoreramwo. Nkako inyigisho ntizategerezwa gufatwa nk'ubutumwa nyamukuru bw'igipolisi c'u Burundi bivanye n'uko itegeko rigenga igipolisi c'u Burundi mu ngingo zaryo za 16 na 17 zitomora neza ubutumwa nyamukuru bw'igipolisi uku gukurikira. Igipolisi c'u Burundi gitera intege inzego za leta mu kubungabunga umutekano wo hagati mu gihugu, mu kugwanya ivyaha no mu gucungera uruja n'uruza. Iyo ni ingingo ya 16. Kandi ko igipolisi c'u Burundi kirangura ubutumwa bwaco cisunze amategeko canke kibisabwe n'abajejwe intwaro canke ubutungane. Kuri izo mvo komisariya nkuru zitatu nizo zagumijwe, nazo akabarizi zikurikira: komisariya nkuru ijejwe umutekano wo hagati mu gihugu, komisariya nkuru ijejwe igipolisi c'inyamiramabi na komisariya nkuru ijejwe uruja n'uruza ku mbibe z'igihugu. Mu bisanzwe komisariya nkuru ijejwe inyigisho isanzwe ishigwaho n'iri tegeko turiko dusaba ko rihinduka, iraba cane gutunganya ibijanye n'inyigisho zibanze nizihabwa abapolisi bari ku kazi mu kwinjiza intwazangabo, ibisongerezi hamwe n'abapolisi batoyi
hamwe rero n'inyigisho zijanye n'umwuga w'igipolisi. Kubera ubwo butumwa twasanze bwoharigwa ibiro bijejwe ubuhinga, byabaye ngombwa ko iyo komisariya nkuru ijejwe inyigisho yosubirizwa n'ibiro bijejwe inyigisho. Mu myitwarariko abakenguza amateka bashikirije umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, harimwo ivyo gushiraho amakamera yo kugenzura uruja n'uruza mu bibanza rusangi, kudakurikiza amategeko mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, imirimo imwe ya OPG igomba gusa n'iy'abacamanza n'ibindi. Kugira ngo batandukanywe neza uburongozi bukuru n'izindi nzego z'igipolisi, abakenguza amateka bifuje ko mu nteguro y'ibwirizwa hokongerwamwo agace kavuga ivy'urwego rukuru rw'igipolisi nk'uko bimeze mu rwego rw'igisirikare.